amashengero y'abaporoti ba mbere baraduze rero baca ngaha kera ibarabara rica ngaha kuri presidence so ryaca burya ibarabara ryaca ngaha rigenda i Kigali cankwe Igitega cankwe Ingozi burya ryaca ngaho aho hiyo muntu uzeye kuri yarise yo muntu uzeye yo ibuhonga ryaca ibuhonga rikadugana iyo misozi yose rigacana ku ruhinga. Rero igihe bashika rero ngaha abazungu n'uwatwara ico gihe ngaha umutware yarabahaye abantu bashika 90 babikorezi barikorera baragenda bashisano bita ku ruhinga ni mwisare naho nyene hariho ntuzeye ibomani y'abantu y'abadagi baguma bashinga ishengero ry'abaruteriyene mugabe intambara ikiratera bashize umusaraba baca barabandanya bagenda ahantu bitwa Imusema. Imusema ni mu ntara ya Butanyerera ubu ni mu Kayanza. Hanyuma bahashitse itariki 17 ukwezi kwa gatanu mu 1928 bashitseho rero barakoze ibikorwa byo kubaka urusengero mugabo baragwanijwe n'abatware baragwanywa kumwe n'abapatiri b'abazungu nkuko ujya mukozi w'Imana bivuze urumva ubwa mbere abantu ntibumvikana kuko babitango n'abazira rumenyetso kuko batagira urumenyetso yaje kugira hanyuma ikindi nawe bakavuga yuko mu kubabatiza babinika mu mazi. Ico gihe rero abavuye kubatizwa barakubitwa inkoni n'abatware ariko kandi ibyo ntibyabaciye intege barubatse amashure mu nyuma rero niho hace haza abametodiste abangirikane abapantekote abo mu ishengero ry'abagenzi mu bisanzwe bose ayo mashengero mpeje kudondagura bose bashikira he mu Musema kubera ariho abamisiyoneri ba mbere bari bashikiye. Mu 1962 igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda byikukiye bigatandukana haciye habaho ikintu bita Alliance des Églises Protestantes du Burundi. Mu 1987 ryarahindutse rica ryitwa Conseil National des Églises du Burundi. Mu bisanzwe amashengero ya mbere yarishinze mu 1935 yabaye ishengero ry'ababatiste, ishengero ry'abametodiste libre, ishengero ry'abametodiste ini, ishengero ry'abagenzi n'ishengero ry'abangirikane kumwe n'ishengero rya Pentecote kuko ayo yari amashengero yari yazanwe n'abamisiyoneri. Abamisiyoneri bagiye hamwe barashinga iri shirahamwe. None kuva iyo myaka gushika ubu ryaranguye ibiki mu iterambere ry'igihugu. Mu ncamake ryarubatse ibitaro, rirubaka amashure, ririgisha abantu hanze, ryarajanye abantu hanze haba muri metodiste, haba muri anglikane, haba mu bapantekote. Kandi ico gihe abamisiyoneri bace bavugana na leta ya Danemark ntibatwaye gusabo baratwaye n'abandi bashika nka 4 baca baranatwara n'undi yava ngaha ku ruhinga yagiye kwiga igisoda muri Danemark mugabo nyene urumva 72 yaciye yitaba Imana mu rwimo rw'72 amaze kuba umukomanda. Barashinze ikigo ahantu bita Inyenkanda cyo kuvura abanyamibembe. Abakatolika bari bagifise imwaro ahantu bita sanatorium n'igituntu mugabo Inyenkanda imibembe abagwaye imibembe batwara Inyenkanda. Hamavuye kwigisha abantu gushinga amashuri atandukanye mu bangirikane barashinze amashure barubaka ibitaro, mu babatiste bashinga amashuri barubaka ibitaro, mu metodiste ini libre
barubaka amashure n'ibitaro, mu bagenzi barubaka amashure n'ibitaro, mu bapentekote barubaka amashure n'ibitaro n'ibindi bigo byo gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Ku batabizi, internabe ya ETS ijya yubatswe na Alliance, niho abanyeshure b'abaprotestante bose bari bemerewe kuza kwiga kuri ETS, bashikira baca biga bava hajya nyene kuri internabe ya ETS. Barafashije impunzi z'abanyarwanda zahunze ubwimo bwo muri 59. Uwatanguje iyo Alliance yitwa Emingi ari umubatiste, kandi yarabaye umuhanuzi w'umwami mu vy'iterambere, umuhanuzi w'umwami Mwambutsa mu vy'iterambere gushika hakomborewe mu 1966. Hanyuma mu bijanye n'ubumwe bw'ayo mashengero, no kuvuga ngo bakoranye mu vyiza bongera bakorana no mu bihe bibabaje. Mu 1972 hashitse ugwimo, amashengero menshi yarahuye n'ivyago, cane cane amashengero twovuga yahuye n'ivyago bikomeye ni ishengero ry'ababatiste kumwe n'ishengero rya Pentecote. Ayo mashengero abiri yarababaje cane. Nk'ishengero ry'ababatiste ryarabuze abapastori nka bose b'incabwenge n'abandi bose bari bize, kandi ico gihe harimo n'umwana w'umupastori yari umushikiranganje w'ibikorwa vya leta yitwa Ndayiziga, yari ministre des travaux publics, yari umuhungu w'umupastori, n'abandi mu mashengero ya Pentecote n'abandi mu mashengero kandi ya za Methodiste harabaye ivyago. Murumva yuko rero ubwo bumwe bwarafashije amashengero amwamwe. Mugabo mbega uyu munsi vyoshoboka yuko ishengero kanaka yo ryagize ibibazo ririfata rikongera rikarisubiza? Turi abanyamashengero benshi, ndazi yuko hari imirongo ya Bibiliya yoca ivyuka yuko Imana yatanze iminyago n'ibindi. Mugabo ico gihe abo batama kubera bari bararezwe, bari barahawe indero n'abazungu, reka mvuga abazungu bari barakiriye ijambo ry'Imana. Abatama rero bacu wa mbere nabo uyo mutima barawugumije. Twibukanye yuko amashengero y'abaprotestante menshi yaja ava mu Burayi bwa ruguru, hari hakanye cyane mu za Swede, Denmark, za Finland, kandi nayo ivyo bihugu mejeje kuvuga nivyo bihugu igihe hariho uruhamo rufatiye ku madini i Burayi, nibo banahunze benshi baja muri Amerika. Nibo bagiye muri Amerika, aba Methodiste, aba Baptiste, aba Evangelique, aba Reforme. Rero uyo mutima barawugumije gushitsa mu 1986. Nsubiye inyuma mu 1978 barahamagara abamisiyoneri b'ababatiste, barabasaba ko bobigishiriza abapastori, barongera barabigisha abapastori, hanyuma barasubiza ishengero. Nukuvuga rero twasaba leta kugira ngo iyo mbono ya 2040 na 2060 yuko bishobotse bodusubiza cyangwa tugakorana inyubako cyangwa bisata bitandukanye, ari by'amagara y'abantu cyangwa ari ivyo by'amashure, indero, kugira ngo tubandanye turi kumwe muri urwo rugendo kandi duteze imbere ivyo bisata. Kuko turiko turaraba burya amashengero haba ya Katolika cyangwa ya Protestante, abategetsi benshi twovuga mu gihugu burya bize muri ayo mashuri. Twasaba rero yuko muri urwo rugendo kugira ko twofatanya ivyo bisata bikiri mu minwe ya leta yuko bidusubiza cyangwa tugafatanya urugendo na leta kugira ngo tubandanye. Amashengero nayo tubasaba gufatana, kugiranira ubumwe kugira ngo tugende twese turi kumwe atagucanamo, nk'uko aba bakurambere
aba batama bacu babigize. Ubu tugeze ku mashengero arenga 600. Murumva yuko twokora ikintu gihambaye tugateza imbere igihugu. Imbere yuko ndangiza nobabwira yuko ibihugu birimwo abakristo benshi vy'Iburayi cyane cyane by'abaporoti nivyo bihugu biteye imbere. Zogende za Norvege, za Denmark, za Angleterre, za Finland. Abaporoti rero nukuvuga ngo tugizwe n'ubutumwa bwiza tukarangwa kandi n'ibikorwa. Burya Amerika yatejwe imbere n'abakristo b'abaprotestanti. Bamaze gushikayo barakoze, barakora, baratanga ibigira 10, batanga amashikamwa, barubaka ibintu bikomeye cyane kugeza naho bashiraho umunsi mukuru wo kwama bashima Imana. Ujya mu munsi mukuru wita Thanksgiving, ujya n'umunsi mukuru wo gushima Imana. Amahera bamaze kuyaronka baca baravuga ngo in God we trust. Kubera babonye barakoze Imana irabahezagira. Natwe muri ayo mashenge tubisa 750 turashobora gukora, Imana ikaduhezagira, iyi mbono tukayishikako. Amashengero yakoze vyiza, yubatse ibintu bihambaye cyane, kandi yaragize gute, yanafashije no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Burya babizi igihe amashengero atanguye gufata mu minwe kibazo cy'umugera ruhonyanganda wa sida, abantu baciye batangura kwiyagura. N'ubu iyi mbono nitwayifata nk'amashengero tuzotera imbere. Imana ibahezagira.